mudukundire twongere kubatumira kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni cya kiganiro nyene ibikorwa by'abaririmbyi, aho dufise umuririmbyi w'inzobere cyane, muraza kubyumvira nakora mu gahogo. Ariko kandi mbere ko tumuha umwanya kugira ngo ashobore kubidondora, reka tubashimire mwebwe mumaze kugira subscribe kugira ngo mwamena ntabyo mubona ibiganiro byacu uko tubishize ku rubuga. Duce dusaba nawe ariko bwa mbere ukibona kino kiganiro cyangwa se ibiganiro byacu, uce wihutira gukanda kuri subscribe kugira ngo uze wame wironkeye ibiganiro byacu uko tubishize ku rubuga. Ntiwibagire no kubisangiza abagenzi bawe mu kubipartage cyangwa guklika kuri share. Umutumire wacu rero w'uyu munsi, reka tumuhe ikaze yikore mu gahogo, ace agirwa ko aramutsa abariko baradukurikirana ndetse anabidondore. Reka jewe ndirimbira Imana kubw'agakiza kayo nahawe kuntu. Nitwa Nsabimana Godelieve, benshi bakaba banzi ku izina rya Gogo. Tuvuka mu Cibitoki ariko ubu tuba ino i Bujumbura aho bitwa mu Kibenga. Sanzwe ndi umuririmbyikazi, ndacyari umwigeme. Ego. Mu buzima busanzwe mukora iki? Mu buzima busanzwe turabaforomakazi, ariko ubu turashomeye. Uwo bagafise yozo kandi ugwara. Bakunzi b'ibiganiro byacu, murumva yuko ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kidasanzwe. Habayemo na babita gute na ni demande d'emploi muradutunga. Hama nkuko mwabyumvise, Godelieve ni inkumi sinzi ko ari ku isoko, sinzi mumbabarire nta birebe ndabivuga ko, ariko mwumvise yuko n'Imana yo kurimba mu by'ukuri ayifise. Godelieve cyangwa se Gogo, watanguye kugerageza kuririmba ku giti cyawe ryari? Kuko jewe ndakuzi uririmba muri kohare ndetse irenga imwe. Natangaye mbonye indirimbo yawe, sinanzi kuririmba ku giti cyawe. Wabitanguye ryari? Kurimba ku giti cyane nabitanguye mu 2015. Byaje gute kugira ngo wumve ko washobora kuririmba ku giti cyawe? Neza natangwe kubimenya ko mfise iyo mpano mu 2010. Ndi ku ishuri y'abana, umwana w'umugezi twagenda arimba muri korali nyene, akaba yarashoboye ibintu byo kurimba cyane, ndamwemera. Icyo gihe rero naragira uku ibintu by'indirimbo yaje, yuko mbona ndafunze ururimi, ndamuririmbira, ambwira ati yumvira gute, arambwira ati ko haje bandanye bicare bibizi. Hama uca urabibandanya urimba mu makonseri gushika 2015, aho washoboye gushira ahabona indirimbo yawe ya mbere. Indirimbo yawe ya mbere washize ahabona yitwa gute? Yitwa Nushimwe Mwami. Nushimwe Mwami. Nimba uvyibuka neza, iyo ndirimbo wayanditse uri mu yihe mood? Ushatse gushika kuki mumba au juste? Icyo gihe ndibuka naragize accident ndi ku moto ngiye ku ishuri, ariko mva komeze neza, ariko moto yarampetse we yarakomeze cyane. Ndicara ahantu avuga ati Imana, je niki noba natanze mujya mwana kugira ngo singe biki na kimwe. Alex giteye ubwoba, ariko nyine Imana ndabura nyine ko yahabaye, icyo habaye cyane. Nicara ahantu nandika iyo ndirimbo mu gushimira Imana ku bikorwa byiza yankoreye n'ibyibandanye igumi dukorera neza cyane. Ni mwoshobora gukora mu ngango kugira ngo nawe ko azikurikirana wumve uwo mudiho washoboye kuyishira mu ndirimbo yawe. Yego. Nushimwe Mana yanje nziza, kubyiza wamunkorera, wandi
z'uburyo butandukanye nushimwe. Amen. Inshuti bakunzi muri kumadukurikirana, murumva yuko Gogo mu by'ukuri afise impano yo kuririmba. Gogo, umaze gutahura ko ufise impano yo kuririmba, ukaja muri studio ugashira ahabona iyo ndirimbo yawe, abantu bavyakiriye gute? Maze kumenya ko ufise iyo mpano yo kuririmba cyangwa iyo mpano yo kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo, abantu bagiye barampa amakoraje bati bandanizaho, nyine bampa ingufu kugira ngo mbandanye mba nyine kumbe ibikorwa ndiko ndakora abantu barabishima, mbandanye cyo tuma mbandanya n'ubu. Neza cyane. Kuva muri 2015 aho utanguriye gukora indirimbo yawe ya mbere gushika uyu munsi, umaze gusohora indirimbo zingana gute? Audio ya mbere igizwe n'indirimbo 10. Audio ni ukuvuga album ya mbere? Album ya mbere igizwe n'indirimbo 10. Album ya kabiri nayo maze gutangura indirimbo imwe. Ugeze kuma album ya kabiri indirimbo zibiri. Donc album yawe ya mbere yamaze kuja ahabona. Ni ukuvuga umuntu ayifuza wocu yimuronsa. Yimuronsa kandi niyo ndirimbo nushimye Mana irafise isanamu yayo. Neza cyane. None kugira ngo umuntu abe yashobora kuronka iyo album yawe ya mbere bisaba iki? Iyo ironka hehe? Ntabwo bigoye cyane kubera ahantu nasorera album ya mbere ni muri Hope Studio ikorera mu Kamenge. Bashitseyo ndimba bashaka kuzibaronsa cyangwa nanje reka ndabaha nimero bashobora ari umuntu azikeneye ashobora kanya ko 79 396 717. Iyo nimero muragutefuna direct irapasa no kuri WhatsApp. Neza cyane. None nimba atari banga album yawe ya mbere nk'umuntu ayikeneye yo kurondera afise amafaranga ngana gute kugira ngo ushobore kuyimuronsa? Album ya mbere ni nka bonus. Kuba ni bonus wasoreye twebwe abantu dukunda indirimbo. Kondo ubutumwa buciye mu ndirimbo. Nizere yuko ucuva ngaha muri studio zacu uyidusigiye. Ntangorane. Watubwiye kandi yuko umaze no gusohora indirimbo zibona. Umaze gukora izingana gute? Indirimbo zibona izimaze kuja ku mugaragaro n'indirimbo imwe, ariko hariho n'izindi zine mu minsi imbere twafashe amasanamu. Abakunzi banje mu minsi imbere izo zindi zine zirashobora kubashika. Urabagasosa. Neza cyane. Reka twibutse abantu muri kumadukurikirana yuko turi kumwe na Gogo muri studio zacu. Mwumvise yuko ukeneye indirimbo ziwe album ya mbere yose umurondera kujya nimero duhaye cyangwa ukaja muri Hope Studio witwariye ka flash kawe canke agasede bakagushirirako, kubera yuko ari bonus yakoreye twebwe abantu dukunda indirimbo zo guhimbaza Imana. None Gogo, ko tuzi yuko gukora indirimbo ari igikorwa mu by'ukuri gihambaye cyane, kinaniza amakorale menshi kuko ari igikorwa gisaba uburyo, wewe wabigenje gute kugira ngo ushobore no gukora album yose ya bonus uhereza abantu dukunda indirimbo zo gutazira Imana? Gukora indirimbo cyangwa album yose ni ikintu kigoye cyane kandi cyane, ariko jewe ukuntu byagenze n'ahantu nagiye n'ahantu hari concert barantumira rero haba umuntu w'umunyanzi akorera iby'amawudiyo nyine akira yibwira ko abampaye bonus ya album yose. Nibaza ko atashumetse ku mugongo. Ashimuhezagire cyane ahari hose yubaho. Yego. Mu by'ukuri murumva yuko abantu nk'abo bahenyanyuzi bakwiye kugwira kugira ngo igikorwa cy'Imana ikomeze gutera kije imbere. None intambamyi washoboye guhura nazo muri icyo gikorwa ni nyabaki? Ko twumva ko iyo album ya mbere wayikorewe ku buntu, hari intambamyi warahuye nazo?
intambanyi nahuye nazo cyangwa impura nazo ubu neza cyane cugirwa ko bifatanye. intambanyi hanini z'uburyo n'uburyo urashobora kuba ufite y'indirimbo zirenga nka 20 zirenga 20 mugabo ugasanga ikintu cy'uburyo kirabuze wowe wabyifuza ko bonezereza abakunzi bawe ngiriweko saba abakunzi banje bako badukurikirana kujya bahezagiye bakaronka uburyo bakaronka amafaranga ndabasaba rero nanjye banterere kugira Imana yabahezagiye kugira ngo igikorwa cy'Imana gitere kije imbere neza cyane. None ndafise impungenge ubwo baguterereye indirimbo zawe zikakorwa ntushobora gucungura ukazitanga muri bonus? Oya, ya album ya kabiri ntabwo ari bonus. Oya. Okay. Bakunzi b'ibiganiro byacu namwe mukunda indirimbo zo gutazira Imana cyane cyane za Gogo Godeliev, murumva yuko Godeliev afise indirimbo nyinshi kandi mu by'ukuri n'impano arayifise, akeneye ubufasha bwacu, akeneye ko tumufata mu mugongo kugira ngo ashobore kuguma yamamaza igikorwa cy'Imana nahawe nahanje kugira ngo tumufate mu mugongo atere iyindi ntambuko. None Gogo watubwiye yuko ufise indirimbo imwe ifise amasanamu yoyo uwoyikenera nawe nyine baronda kuri telefone canke hari handi hantu mwamwe arayishize ashobora kuyitora byoroshe? Kuri YouTube ndafise channel yanje yandika Gogo Godeliev Sabimbona acabibona. Gogo Godeliev Sabimbona neza cyane. Reka tubasabe musimbire kuri YouTube mwandike Gogo Godeliev Sabimbona muce mwihutira kugira subscribe kugira ngo n'izindi ndirimbo yatwemereye vuba cyane agiye kudushirira kuri channel tuze tuzironswe mu bambere. Gogo imbere yuko turangiza ikiganiro cyacu tumenyereye abantu muririmba ku giti cyanyu mugira imigambi myinshi itandukanye, kuko sandute kugira ngo ugire umugambi wo kuririmba ku giti cyawe no kwaciye muri kohari ni kuvuga waciye muri kohari uteye intambwe kuja ku giti cyawe. None inyuma yo kuririmba ku giti cyawe utegekanya guca ukora iki? Inyuma yo kuririmba ku giti canje ikintu ntegekanya ndifuza no gukina bijya bintu by'amasinema sima mugabo yereke ibintu by'Imana nyene umugambi ndawufise nubwo ntarawushikako icyari indoto zanje. Uramaze kugerageza kwera mugabe ko niyo tarawufise? Nabigerageje mu rushengero bijya amasene ibintu nk'ibyo ariko kuri kamera sindabiragiye ariko ndabyifuza. Nibaza yuko ari kujya nyene hama ni akihe kajambo cyangwa se nk'impanuro cyangwa nk'intererano ushobora kurosa abaririmbyi nkawe barimba ku giti cyawe? Impanuro hanini ku baririmbyi basanzwe barimba ku giti cyabo, impanuro no batekere ubwa mbere nibatahure ko iki gikorwa twahawe cyo gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo ari igikorwa tuzohemberwa mu ijuru, atabwo ari igikorwa tuzohemberwa ngaho mu isi. Aho bicaye bafasha gukora umurimo bawunezerewe, kuko hari igihe mw'ibyo kuririmba ucumenga ni higanwa kwa numvise ukana kari kararirimba cyangwa yaririmbye kwa ndamuvise ku radio reka nanje ngiye kuririmba. Oya manzo gatahura kwanza waguhamagara kwanza ukagitahura. Okay, hama abakunzi b'ibiganiro byacu cyangwa se abakunzi b'indirimbo zawe nabo tukajambo abakunzi banje abakunzi b'ibiganiro mwe muko muradukurikirana ikintu mubatekerera cyangwa basaba isengesho ko rirakenewe mu buzima bwa misi yose. Hano urazi ko nk'abakristo isengesho n'ikintu dushira imbere cyane. Amasengesho yanyu ndayabasabye ndisabiye amasengesho
ushobora kubura icyo unterera mu isengesho ryawe rikagira aho rihuye naho rishikanye mu gihe uba wabuze uburyo. Abandi nabo ndabasabye uburyo kugira Imana yabahezagira, umwe wese uko Imana yagira amuhezagira, ndabasabye uburyo kugira ngo igikorwa cy'Imana gitere kije imbere, kandi nawe urimo muri bwa buryo bwawe ndisabiye kugira ngo umurimo w'Imana utere uje imbere. Neza cyane. Reka tugushimire kuba washoboye kwitaba akamo kacu. Murakoze cyane, na mwakoze kunyumvira. Imana ibahezagire, hezagire n'ibikorwa byanyu bitere bije imbere. Izere ko no hanyuma tubateye akamo muzotwitaba. Cyane rwose nzoza. Yego. Reka dushimire namwe mwese bakunzi b'ibiganiro byacu, mudahengeshanya ntaryo kubana natwe nk'uko Gogo Godelieve yabivuze, amasengesho niyo mfungurwa y'umukristo. Mu ntererano zose mutekanya kumuterera ubwa mbere n'amasengesho, ariko n'uburyo amafaranga nayo arakenewe kugira ngo ashobore kuturonsa indirimbo nyinshi zishoboka. Ariko kandi abibutse muje kuri channel yiwe Facebook na YouTube, mwandike Gogo Godelieve ni Sabimbona. Okay. Gogo Godelieve Sabimbona, mugire subscribe nayo mwifashanye mu zindi muzoba mumuronkeje. Ahasigaye naho ubutaha.